jewe ndi hafi yo gutanga ubuzima bwanje ngo busukwe nk'ishikanwa kinyobwa kikirundi. Igihe canje cyo kurangiza kirashitse, ubu ndindiriye umudari wo kugororoka uw'umwami Imana we mucamanza agororotse azompa kuri wa munsi igishika kwishurwa kwiwe. Imana ishimwe cyane. N'iri jambo nipfuza gusangira namwe. Aya majambo ni Paulo ayandikiye Timoteyo ni umwana yari yaravyaje ubutumwa bwiza, amuzeza ishengero ryo muri Efeso. Hanyuma iki gihe yamwandikira, Paulo yari mwibohero. Usomye igice ca mbere, Timoteyo wa mbere yamwandikiye amajambo mu gice ca uravye mu gice ca kabiri, amajambo yo kumugabisha, amubwira ko ari inyigisho z'ibinyoma zariko ziraza zaduka mu nzu y'Imana. Usomye mu gice ca mbere no ku murongo wa 4 igice ca 5 yari karamwi amubwira ko bakwiriye kuba maso, ko ariko harazi inyigisho batabahaye, inyigisho batabigishije. Aramugabisha kuko yari yarumvise amakuru ari mwibohero, yumva amakuru y'ishengero ko ryagiye riva mu byizerwa vya mbere. Ibyo yari yarabigishije, inyigisho yari yarabahaye, hariko haraza izindi nyigisho ziza kuzihindura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nihaza umuntu abazanira inyigisho itandukanye niyo twabigishije, arakavumwa. Maranata. Uzoza abazanira iyindi nyigisho itandukanye n'inyigisho y'agakiza, inyigisho y'umusaraba, inyigisho ijana abantu mu ijuru. Ejo niho nariko ndumviriza, menga hari hirya y'ejo numvise umuntu akarigisha kuri YouTube. Ubona kuri YouTube yaca inyigisho nyinshi, kandi kuri YouTube abantu mukurikirana inyigisho ku ma YouTube cyangwa ku ma rezo sosiyo, muze byukuri muhekenya muri abivyo mumira, kuko ari ushobora kumva inyigisho kuri YouTube zikakwica, zikagukura mu rugezo wari uriko ugakoroka neza. Haleluya. Uyo muntu yereka arigisha avuga ngo nabwo tubigisha ijuru, kuko ijuru sikibanza citeka, sikibanza tuzoba mu buzima bwose. Aragereza asobanura imirongo muri biriya, navuga atari ko uyu muntu kweye ahuye n'umuntu adatahura yo muzimizi. Arasobanura ukuntu ngo tuzomara imyaka indwi, ngo hano tuzomara imyaka indwi gusa, ngo tugaca tugaruka tukamara ku isi yindi imyaka 1000, ngo hanyuma ngo hakaba ijuru risha n'isi nsha. Ngo none wumva iryo juru hari umwanya tuzoribamwe muremure, ngo tuzoba hano ku isi gihe kinini. Ngo niyo mpamvu dukwiye kubigisha isi. Mambo abigisha benshi muri iki ginjana ni cya 2021 turimo, nivyo bigisha inyigisho cyane zivuga ku buzima bw'iterambere, gutera imbere, kugira amafaranga. Nariko ndumviriza documentaire imwe ryari, ni umupasiteri akomeye w'umunyamerika afise amafaranga menshi, yavuze ngo jewe no kuzamuka aho Imana sinzi riba Imana yamugejeje ntavyo nzi, ariko urugeza agezeko ngo je sinoba nkigendera ngo mu ndege z'abandi bantu bose, ngo zirimo amadayimoni. Urumva ngo sinogendera mu ndege, ngo ubwo budege ngo burimwa ngo bugendera nk'abandi bantu bose. Ageze kuri etape afise amajete privé 8. Indege 8 ziwe arahinda.
umva avuze ko atogendera mu ndege y'abandi, urumva ko bisi yo niyo yurira imodoka agenda mu ruganda bakamukorera umuduga wiwe mwiza. Benshi bena bigisha inyigisho zo gukunda isi, kandi Satani yaraje amena amaso abantu abereka isi turayikeneye, turicayirimo, ariko ntiturabisi, turabashitsi, turakavantara, turagenda iwacu. Pawulo yaravuze ngo twehe iwacu ni mu ijuru, yavuze ko iwacu ari mu isi. Mu Bifilipi ni 3:20 ngo twehe iwacu ni mu ijuru. Iwacu si muri Amerika, iwacu ntabwo ari Canada, iwacu ntabwo ari muri Australia, iwacu ni mu ijuru bakundwa. Haleluya. Nariko ndumviriza undi mupasiteri, naramukunda kweri, ngakunda kumwumviriza, nkumva inyigisho ziwe zirangiye, ariko umunsi umwe numva avuze ijambo nca numva ndamushishije mu karongo. Aravuga ngo mushaka tubigisha umuriro, ngo umuriro ni ndatawuzi, ngo tugume tubigisha umuriro, ngo izo ni inyigisho ziterabwoba, kuzo kubatera ubwoba, ngo tubaruhiriza imitima, ngo nibindi baruhije bihari. Bigisha prosperity, bigisha iterambere, bigisha amafaranga, ugira amafaranga, ugire ifaranga ryinshi, ugire icyubahiro, izina ryawe rivugwe. Hari abagabo ngaho za South Africa arenganye n'abapasiteri arenganye, ukwibaza ko arenganye perezida w'igihugu. Imbere bagashira amashevare, inyuma bagashira izindi shevare, nawe akaja hagati nka perezida. Yinjiye abantu bose bakubama, bafashe icubahiro c'Imana bagihindura icubahiro cabo, ariko birivuga ngo bene abo baramaze guhabwa impera zabo. Haleluya. Muranyumva, muriko murankurikirana? Nituzamura ibiganza. Haleluya. Iki gihe Paulo yandikira Timoteyo, aramubwira, usomye muri Timoteyo wa mbere ugahera mu gice cya mbere, yariko aramwibutsa, amubwira ingene ibintu bikwiye gutunganywa mu nzu y'Imana, amubwira ingene abakozi b'Imana bakwiye kugiranira ubumwe, amubwira ingene umuntu wese akwiye guhagarara mu mwanya wiwe, ingene abantu bakwiye kugiranira ubusabane. Aramwigisha, aramubwira. Muri Timoteyo wa kabiri yarasubiye mu ibohero, bamusubijeyo ubugira kabiri. Haleluya. Bari bamusubijeyo irigira kabiri, bongeye kumufunga. Ijya mbere bari bamurekuye, irigira kabiri ayandikira Timoteyo message ya nyuma. Kandi nagenda babwire cyo nababwiye, iki Paulo ntabwo yaragwaye ngo yari kumfiro, ngo yari kararaga. Yarakomeye ameze neza, ariko mwe yaramubamwo. Aramubwira ngo igihe cyawe cyo kurangiza misiyo yakuzanye ku isi iri kiregereza kurangira. Haleluya. Andikira Timoteyo, umubwire, umutegure. Aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje. Timoteyo yari muvyaje ubutumwa bwiza akiri muto, kandi Timoteyo ni yari umwisirayeli, ariko yari yakurikiranye inyigisho za Paulo. Hanyuma Paulo yagiye arobanuza ibango cyangwa igikorwa, amusigira ishengero ryo muri Efeso. Kandi nagenda bibutse ko ishengero ryo muri Efeso ntabwo ari Paulo yaritanguje ubwa mbere. Amen. Ishengero ryo muri Efeso ryabayeho mu gihe cya Yohana. Apana Yohana umubatizi, Yohana wo mu ntumwa 12 yarabyaje ubutumwa bwiza amashengero 7 yo muri Aziya, harimo n'ishengero rimwe, ishengero ryo muri Efeso. Haleluya. Yarariho muserukira ayo mashengero yose, ariko hari ugiye ayoboye ishengero rimwe. Kandi ishengero ryo muri Efeso ryari ishengero rigoye cyane. Haleluya. Aho muri Efeso, muri cyo gisagara cyo muri Efeso, niho hari ikigirwamana gikomeye basenga.
bacita Nimurode, abandi bakacita ngo ni imana kazitwa Diane, abandi barayita ngo ni Semiramis. Yari imana kazi y'ingore. Abantu barayisenga. Muribuka igihe Paulo ngo ageze muri Efeso avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, avuga ubutumwa bwiza bw'impinduka, ngo abantu baravuga ngo imana zambaye umubiri zatumanukiyemo, imana zambaye umubiri zatumanukiyemo. Ngo hari hasigaje gato Paulo na Barunaba na Sila bakabatambira ibimazi, bakabatangira ibimazi, bakabacumitira ibimazi. Paulo arababwira ngo sigaho nimureke ndumugurano mugenzi wanyu, ndumwe muri bene so, ariko nagiriwe ubuntu. Haleluya. Nazogira umuntu akwirata ko ngo nigitangaza ngo aratonye cyane imbere y'Imana. N'ubundi Imana yamugiriye iramurobanura muri uyo mwanya, ariko nawe ibyo yamukoresha nawe yo bigukoresha, nawe yo bigukoresha. Haleluya. Imana ntijya ruswa, Imana ntijya igiturire, wirobanure bamwe abandi bareke. Kandi ntukisuzugure bivanye nuko wibona ngo mbega jewe nanje Imana yonkoresha, nawe yo gukoresha. Imana yarobanuye Sawuli imukuye mu bafarisayo, ikamurobanura ikamugira umuntu akomeye, nawe yo kurobanura ikakugira umukozi muri ino generation. Imana ikurobanuremo mu bikeneye gukoresha ngo ururunganwe rw'ubu. Barigiye abapaze twigira ibitangaza tukabona ko twabaye Imana, ariko Imana yatugiriye ubwo buntu. Mwe mwibaza ngo kuba ndabahagaze hano imbere no kubera ko ndabasumbye ubwenge. Aha muri mwebwe harimo intyoza n'umuntu azi kuvuga amajambo yatondetse, azi kuvuga gutondeka ibintu neza. Naho jewe ndavuga ibyo nari guhereza ko ngasanga nibyo ntanguriyeko. Ani abuza abantu bariko barankota tika ahantu yari kuhagorora gutya, yahavuga gutya. Haleluya. Ndakwereke bibarimo tiko akantu k'agasimbi, ariko icyo kintu nicaba kigushikira uri muri eglise gutyo, uzomenye ngo muri wowe harimo umwuka wivuga butumwa. Ikintu kikwereka umuhamagaro wawe, ikintu kikwereka ko ufise umuhamagaro runaka, ni gihe iyo icyo kintu kiriko kirakogwa uba wumva hari ukundi kintu nawe wobitondeka, ariko ntubigira. Ushitse nko muri eglise ukabona ariko kajya gapoko gusha muri ryasho kubagahagaritse na iyo gahagarara gutya byari guca biba neza. Mwuka wa deko ucumi ati jewe aha ndafise uyo mwuka tekijya bafwe ko bayita ko numva bisona nabi, byari gusona gutya. Uzoca umenya ati hariya wojayo ubigorora neza. Ani yabuze abateko zijya bafre ko iki bazipanze kujya, iyo bazigira gutya byari kuvuga neza bikumvikana neza. Haleluya. Nicyo gikwereka umuhamagaro wawe w'ikintu. Bwana sifiwe. Abantu bicaye imbere bariko barasinzira, nta kintu nza kubakorera, je nkunda kubona abantu bamaze none ngo je ngo nzomenya umuhamagaro wanje gute, ngo Imana yampamagariye iki. Nimba uri muri korali ukaba tayide nimwe woshobora gutanga muri korali, byose ubona nuko nyene vyimereye, we uzi ukihagararira ngaho inyuma, mwaheza mugataha, ukwezi kugahera, umwaka ugahera, ataciyumviro na kimuna umeti sindi umuririmbyi. Ushobora kuba uri muri korali wategeza kuri muri protocole. Haleluya. Amen. Ushobora kuba uri muri protocole wategeza kuba muri mu baririmbi, ugasanga muri protocole mugabo no kwisimamira gusa, nta gushugurika, nta kwiyumvira, nta cyiyumviro gishasha, ntabwo uri mu protocole. Vamwo uje mu kindi gikusha kuri umusenzi bagiye guhagarara ahantu hatariho.
haleluya. Urana ngo udashobora guhagarara hano nkigisha ijambo mu buryo bw'ivuga butumwa, ariko wowe ukumva iryo jambo wori gabura wori baga gucya, umenye ngo urafise umwuka ubwigisha, urumwigisha ijambo, ukumva wojyagura, ukumva wori ibice, ukumva umenye ati ndafise umuhamagaro. Egera gusaba abakozi b'Imana iyo ngabire bayikarishe. Amen. Bangu wari nk'umuntu azanga mushinga karateko. Iko itapi kwidasa niriya. Ya vere kwidasa nijya ruje nta kuntu. Tubigira gute ati wewe mwakana. Bwana Yesu asifiwe. Nene wewe buri muri protocole cyangwa ukabuje isuku, urushengero rukuzura bitangurirwa n'ibigero ubona ko bihari. Wewe bace bakuraba neza waradumbukiyemo. Ari nk'abantu bidumbukiza. Babajije mu Kristo nabyizigiro ngo baragiye bagiye Siyoni, bageze ku irembo ry'ijuru. Bobo ngo bari baciye ku ruzi rw'urupfu. Haza kandi kagabo, ngo ako kagabo kajabutse n'ubwato. Kajabutse n'ubwato bikoroheye. Ba mu Kristo nabo birabagora cyane mu mazi, kuko byabaye ngombwa ko baca mwayo mazi barapfa. Umumarayika bari kumwe arababwira ngo yamwe mwabagabo mwe, aya mazi si maremare, ahubwo iza kubereka ko ari maremare n'ukwizera kwanyu. Nimwagira ukwizera kurekure amazi aza kuba make, ariko nimwagira ukwizera kugufi amazi aza kuba maremare cyane. Ngo baca mwayo mazi, haza kandi kagabo nako kari kuririye kurindi rembo, kageze aho hantu gahitira gafata ubwato. None se kujabuka gusa gatakara jabuka, kageze hakujya kageze ku irembo. Mu Kristo ngo nabyizigiro bashitse bahise badodora, bababaza ikibagenza, bababaza ivyangombwa, baberekana ivyangombwa bahawe na marayika, ngo bahita binjira, barabinjiza. Kaka kagabo kaje nako kashitse, igikenewe gusa sugushika, ariko yagenda babwiye igikenewe sugushika mu ijuru. Hari ivyangombwa bidusaba gushika ku irembo cy'Imana. Hari inzira sukubatizwa gusa mu mazi menshi ngurahejeje. N'urugamba abantu b'Imana, n'urugamba ni vita. Ngo ko nabatijwe mu mazi menshi byarangiye ryari, ngo ko natuye Yesu umwami n'umukiza mu kanwa kanye nkabivuga ngo byaraheze, wango hani birahera, hari cyari urugendo, hari cyari safari. Ngo karadodora ko kagabo barakabaza ati wewe udodora uvuye, ati mvuye mu gihugu cy'Imahonero. Twereke ivyangombwa uzananye. Waciye abandi baciye, ateka none waciye kwinzira yo gushika ari inzira yo gupfa, uciye mu mazi y'urupfu, wewe waciye. Ariko abantu bakore bagita gute, bakore maguye no mwijuru na hari ahantu utazorenga. Haleluya. Hari ahantu utazorenga. Ari umuntu mwigeze kumbaza ati none mwebwe ko mwebwe muri abapasiteri muduha mutubwira ngo nimuze mwatura ibyaha byanyu, ni mwebwe mwaturira he? Mwebwe none muzoja mu ijuru gute? Mwebwe none namwe muri hana. Nawe ni mwebwe ari nk'abantu bashobora bafite ikibazo ati none akomatu mwatu tugenda tumubwira ibyaha byacu. None twebwe none wewe nawe nta mukuru abura mukuru we. Ariko hari abandi bigeze abahatari kubera icari, kubera amavuta yumva ko afise na titre afise, akumva umenga vyaraheze. Yo haracasigaye urugabano. Hari ahantu umuntu atazorenga ngo ari pasiteri, ngo nuko ari bishop, ngo nuko ari apotre, nahagera bazomubaza urwandiko.
ukikana urupfu rwaje navuga ngo urumva ngo je ngo we rupfu ngo banza ureke jewe ndi apotre ngo ndi bishop ngo rwaje rukujana nkuko rwajanye umukristo asanzwe. Haleluya. We unamuka muzohore mu mwicarikaho nyine. Haleluya. Hari ahantu utazorenga ngo nuko watanze amafaranga menshi mu rushenge, ngo ni kubera kuri umujama wa pastor ngo pastor ure ni jama. Nitwagera imbere y'Imana biranga kuko umuntu wese atazobura kugaragarizwa imbere y'urubanza rw'Imana, imbere y'intebe y'Imana. Uko yoba ari kose umuntu wese azogaragarizwa imbere y'intebe y'amateka y'Imana. Uwo munsi tuzogera imbere y'iyo ntebe bizoba ari ibintu bitangaje, bizoba ari ibintu bitangaje. Tugeze imbere y'Imana usange abayeveke, abantu bahambaye, abantu bari bakomeye imisi bafise amazina imbere y'Imana. Uwo munsi muramaze kubona umuntu yari dufate nk'umukuru w'igihugu canke nka ministre runaka atakiri muri ayo mabango, bamuhamagaye muri sentare nkirahe, ya titre irasubira go iyo titre irasubira gukora. Ashobora guciga urubanza n'umucamanza mutoya asanzwe. Titre ni kora kode igitabo cy'amategeko nico gikora uwo munsi. Hari umunsi igitabo cy'amategeko kizozingururwa kitaravye ubwiza bwawe, kitaravye umuryango uvamwo, kitaravye famille y'uwanyu, ariko kiravye ingene wavyitwayemwo kiri muzima. Uwo munsi w'imerera hazo cyanditswe mwabakijije mu mazina y'abiganje ririmo. Uwo munsi w'imerera hazobugwa igitabo cyanditswe mwabakijije mu mazina y'abiganje ririmo. Ntibazoharura amafaranga wari ufise kuri konte, bazoharura ku izina ryawe ryanditswe mu gitabo. Ntibazoharura ngo wavuke ikiriri, ntibazoharura ngo wavuka New York, ntibazoharura ngo wavuke runaka, ngo wavuka mu muryango w'abami. Bazoharura ku izina ryawe ryanditswe mu gitabo. Uyu munsi izina ryawe ryandikwe. Hari igihe abantu bakora amafuti bagakora amanyanga, kanyuza umunwa mwivu nk'inkoko. Inkoko muramaze kubona ihejeje kurya ikigira gutya, ni kugira ngo n'iyindi nkoko yigenzaho ntimenye ko yari. Niyo mpamvu inkoko ntihaga. Inkoko ninde arabona inkoko yahaze? Kandi gani nahekenye imira gutyo, ishaka imira amabuye ntayuzuza. Ugakora amanyanga, ugakora ibyaha, ugacunyuza umunwa mwivu. Umudamu umwe ngo yari umudamu yari afise umugabo w'umukozi w'Imana, yari akijijwe uwo mudamu. Satani yaramurondeye ahantu yomuca yarahabuze, abandi bagabo bose baramurondeye ahantu bomuca baramubuze. Umunsi umwe Satani amuzanira ikintu kimeze nk'igisubizo. Egarige Satani azana ibintu kibaza ngo igisubizo kivuye ku Mana. Aronka amafaranga atangura gucuruza, agera ku rwego rwo kuja gucuruza Dubai, kurangura Dubai. Waragenda ja Dubai. Satani ategura umubosi umwe w'i Dubai, aramutegura aramubwira ngo ndaguhaye mission yo kuzogushuriya mudamu.
avuye muri Afrika, yari umugwiza atunga akomeye muri Dubai. Umudamu agezeyo akamarangurira ahantu aharangurira, hagera igihe kimwe agenda gura ibintu nkuko wogura igice cya container. Chef acafata wonyene yo duka afata container yuzuza ibintu, baramupakirira. Ageze imuhira agiye gupakura asanga container yuzuye ibintu. Aravuga ati ntacyo, reka nshiguze ninsubirayo nzomushira amafaranga. Ageze yaramubwira ati boss, naranguriye hani wanye ariko nasanze mwarihenze, mwamaye ibintu byinshi. Aramubwira ati ntabwo twaguhaye ibintu byinshi, ijya ni kado kuko wabaye umukiriya mwiza. Hanyuma arakora arangura container yuzuye, noneho baca mupakira container zibiri. Aragenda ageze muhira asanga container, agiye kudeduana asanga container zibiri. Shewe jaramubwira ati bambu uwo mugara amubwira ati wewe waratonye hano, ati ibi ubutunzi bwo ngaha gifise ubutunzi bwinshi ntaco ntoguha kuko wabaye umunyamugisha ngaha. Arabikora kenshi. Hanyuma umunsi umwe asubiyeyo aramubwira ngo ndagomba uyu munsi tuze kujana gusangira, tujane gusangira, wabaye inshuti nziza, wabaye umukiriya mwiza, tujane gusangira. Hagati ariko ari nkawe wo kwanka umuntu yaguhaye container, ikindi gihe yagize gutya ngo ageze agiye kudeduana asanga yamutekereye muri container yashizemo imodoka nziza. Aramubwira ngo nakadona guhaye wabaye umukiriya mwiza. Aramubwira ati dusangire gusa, dusangire muri hotel gusa, tufungure hanyuma utahe. Barafungura arataha. Iyo ngiye kugaruka avuga ati tuje gufungura, bice bari muri hotel. Aramubwira ati nanjye ndagomba kugira iki akantu, none naragukunze nyemerere turyamane ijoro rimwe gusa. Tikandi burya ndiko ndagutegura kuzoguha ubutunzi bwanje bwose. Burya ndiko ndagutegura ngomba kuzoguha ubutunzi bwanje bwose, ndakurage ubutunzi bwanje bwose. Ndahama amajwi ijwi riti uzobucumura riti bayi nta muntu hanze, nta muntu ambona, n'umugabo nta mbona, kandi ibyiza byose dufise byavuye kuyo. Baca muri hotel, akoze ibyo bakora, bahejeje bakamuga turakoze, aca kuvuga kado nziza. Aravuga ati iyi kado uzuyifungura ugeze muri, nugera mu rugo uri kumwe n'umugabo n'abana uzoca uyifungura. Ayifungura asangamo amafaranga menshi, asangamo ni CD ayisanzemo. Ashabwira umugabo we ati yo sanza agasede kari muri no ambalage kado yari ifunganye n'amafaranga. Rero reka turabe kuturirimbo twaba turimo ibyo byose uriya muntu hari nyuma turirimbo cyangwa udufilme. Aca yugura televiziyo ashiramo yase, ashizemo se kumbe muri cya cyumba bari umugabo yari yashize amakamera ibyo bariko barakora byose. Mwumve imyaka yari haciye, mwumve n'ikiguzi uyu mugabo yatanze kugira ngo ashobore kugisha uwo mudamu. Abo ibyo barimo byose imbere y'abana, imbere y'umugabo, aho yafashwe n'igihumura, abana bagwa igihumura, uyu mudamu afatwa n'ibisazi. Urugo barusambutse, Satani aramubwira ngo nta kindi gisigaye, genda wiyahure. Acaja muri gehe. Narababwiye Satani ntacyo bimutwaye kuba yo kudepansa k'imiliyoni ijana kugira ngo ntuzoje mu ijuru. Satani ngo yeretse Yesu
ndababwira ngo vyanditswe ntukagerageze uhora Imana, aba ari usenga, aba ari usaba. Kandi nagenda babwira, iyo Yesu avyemera agashukwa, misiyo yabimunaniye byaba biheze. Ariko yarabitse ijambo. Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Tagoma muri no misi ya nyuma mubike ijambo ry'Imana muri mwebwe. Ibi biko birashuka abana b'Imana ni byinshi, ariko mubike ijambo ry'Imana. Nagashukwa n'icupa ry'ikiyeri mu vinyu ubu mutegire pfunda ukagushuka ukagushuka usambana ijoro rimwe bikakubuza ubugingo budashira. Umunezero ukagushuka. Paulo aravuga ngo nabanye intambara nziza nazigamye kwizera. Babwire ikintu cyabaye cyo cyabaye ngaho muri Kongo, aho hafi aho muri Kongo. Haleluya. Hari umupasiteri, yari umupasiteri akomeye, wumva akomeye, yari afise amavuta yo gusengera abantu ku buryo yashobora gusengera umuntu ukuguru kwacitse akagusengera kugasubiramo, kwacitse baguciye ukuguru gaca mu gitondo aho muri Kongo Igoma. Yashobora gusengera umuntu ukuguru kwacitse n'ijoro ugasanga ukuguru kwagiye kuguru gushasha. Yari umunyembaraga. Ikuzimu bakinama baravuga ngo uyu mupasiteri tuzomugusha gute mpaka tumuhejeje. Iyo nayo no kuri YouTube y'umushiko pasiteri yashize nabi, ariko aravuga ati nabonye aho Satani akora imbona nkubone gucya ikuzimu. Nukuvuga ko uyo mupasiteri yarageze kuri etape umurose mu nzozi, uri kimuga ukamurota mu nzozi, wacukira ubwo bumuga bwawe. Yari umunyembaraga, yari umunyengomezi, yuzuye ubuntu bw'Imana. Ikuzimu baraca inama baravuga ngo twomugusha gute, baravuga ngo nta yindi nzira nimwe twocamo, reka turundi kumwe mu bakobwa avuye ikuzimu yambara umubiri agende ajya mu rushengero. Yari umupasiteri akomeye mu buryo bwa mwemu mugabo akenye atagira amafaranga. Niyo mpamvu haleluya abakozi b'Imana mukwiye kudusengera, Imana ikaduhezagira umuhezagiro wayo uvuye mu ijuru, kugira ngo ibishuko by'amafaranga bitadushuka ngo bitumara amavuta, iduha amafaranga. Masahari karabaye murandabisha biza ko midi 30 twaba duhejeje toto tube duhejeje nzomejeje ijambo cyasigaje iminota yasamega direnge, cyasigaje iminota 50. Iyo murayihanganira ega uko murafashwa n'inyigisho. Ijambo riko rabafasha muzamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Ntukirate icuru uyu munsi, ariko wirate ico uzoburejo. Wirate ico uzoburejo. Barungi ku mukobwa azari nka manager wa pastor, aramubwira ati pastor araza mu rushengero, arakizwa, arabatizwa, aba umukristo wo mu rushengero, aba mu bikorwa. Igikorwa yari afise cyari cyo gutunganya inzu y'Imana no kumenya ibyo byose gikenewe. Yabwiye pastor jewe ndaje hano mu rushengero ariko mfise amafaranga ndumugwiza tunga, ikintu cyose muzobona gikenewe muzombwire cyose nzogikora. Ariko rero nka uri pasiteri ukabona umuntu nk'uyo, wowe kwifata gute? Nkabona umuntu araje hano arambwiye ati pastor ntuzosubire gushugurika ngo utange itangazo ngo kuriha ngo ubwo bwa envelope uratanga ngo ruwaye. No, nzoriha ari nka wewe ari nka wewe.
akagenda hariya muri Toyota akangurira V8 akayishyira hajya, udafise amaso y'imwe. Aho uwo mutego wibaza yuko ari bakeya wose utokubita hasi. Kirakangurira V8 akangurira inzu muri miliware. Nawe nuko yabikoze, agenda agurira imodoka nziza pasteur, agurira imodoka nziza madame wa pasteur, agenda bagurira inzu mu gisagara kigezweho. Arababwira ati nimuzosube gushugurika, Imana yabibutse, mwarasenze Imana yarabumvise. Ndagomba ngo Imana ibampera amaso y'impemu mu izina rya Yesu. Anase nabateye agakuru k'abakobwa babiri Satani yagushije, bigiranwa n'abantu b'impemu cyane. Akoreka ndakareke ndakavuga ku mugoroba n'abageni. Yemwe umuntu wese kurugeza ariko arakeneye amaso y'impemu. Abatubwira Yesu, abavuga Yesu bose sikari bene Yesu. Murakeneye amaso y'umwuka. Mwabaririmbyi mwe murakeneye amaso y'umwuka. Abaza muri korale bose umviriza, mufata imyanya yo gusenga Imana ibaha amavuta. Nimunezero nuko muhagarara nga podium ikuzura. Hashobora kuza umuntu umwe aje kuri mission yo gusenyura korale, akaza akabatizwa acyakindi Satani amurungitseko aje gusambura abaririmbyi ko yose ayisambure kubite hasi. Imana ibaha amaso yo kubona. Abwira pasteur, aramubwira ngo nigiki nukorera madame wawe. Aramubwira ngo reka ndamwigishe gukora business. Abo mudandaza acuruzi, amuhumutahe ukomeye, atangwa kuzaraja kurangura hanze za Thailand, mu Bushinwa. Haleluya. Abo umuntu akomeye, abo umuntu ahambaye wa mudamu wa pasteur. Hanyuma umunsi umwe, vuga ngo umunsi umwe, umudamu wa pasteur ari hanze yagiye kurangura. Wa mukobwa aza kurushengera bya pasteur, aramubwira ngo nagomba usengere, ngirire imbabazi no munsi tuze kurara turasengana kuri podium, turari turasenga mfise umutwaro ndemere. Barara kuri podium, wa mukobwa amusukamwe imyuka yiwe. Noneho wa mukobwa mu ijoro, hageze mu ijoro hagati, pasteur asambanya wa mukobwa, amusambaniza kuri podium. Muri icyo joro nyene pasteur afatwa n'ubushuhe, afatwa n'umuriro. Wa mupasteur mwe nababwira mwera akomera igitangaza, yumva afashwe n'umuriro. Byanka kwaza muri eglise aje yicaye, ari ama eglise usanga abakozi b'Imana bicara imbere gutya, hamwe nyene barara amwe basambanya, pasteur ahageze yicaye afatwa n'umuriro, yumva amenetse umutwe. Abiri yashu abwira abo bari kumwe ati numva merewe nabi, ngiye kuryama gato. Agiye kuryama, abadayimoni baramuniga. Umuntu yasengeye abantu bacitse amaguru agaterana, ariko igitondo kimwe wa mukobwa asubira kuzimu, arabwira ngo mission mwampana ndayihejeje, ndamugushije kandi size ndamwishe. Baramubwiye ngo nitukubwiye kuja kumugusha, kuko ushobora kumugusha akabyuka. Tuguhaye mission yo kugenda kumugusha uhitira umwica. Ashobora gukizwa agasengerwa akabohoka, muhitire mu mwica. Bahitira bamwica, bamujyana muri Gehinomu. Ibikorwa byose yakoze biba bihagarariye aho. Imana ntizoreba itangura ryawe, izoreba isozera ryawe. Nimba waravuze ubutumwa bwiza ukagwa, uzoba wakoze ibipfubusa. Niko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi, wafashije benshi, urabera
maze ubugingo bwawe nshuti uzobe wakoze ibipfu. Bamwe birata ibikorwa bakoze kera kandi batarashika kumera, ibikorwa wakoze utabisoze uzoba wakoze ibipfuza. Niko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi wafashije benshi, urabera maze ubugingo bwawe nshuti uzobe wakoze ibipfuza. Urite uzuraba iherezo ry'ubuzima bwacu. Twaragukoreye, twaraye amajoro, twatanze umwanya wacu, twatanze ubutunzi bwacu mu bwami bw'Imana, ariko tutarangije neza, byose byoba bimfayira imfabusa. Urasenga isengesho rya nyuma, isengesho ridasengwa n'abantu bose. Asenga isengesho rya nyuma, yandikira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo we, nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera. Tuzamura haleluya. Nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera. Imana igwa kugwana intambara nk'iyo Paulo yagwanye. Imana igwa kugwana intambara nk'iyo Stefano yagwanye. Stefano yagwana intambara kugeza ku munota wa nyuma. Kozamura icyubahiro kuri Mesiya, haleluya. Stefano nawe yagwanye intambara neza. Irababaje. Umuntu ejo nababwiye ari umuntu menganejo cyangwa gatatu. Uyu muntu araheze igihe kitari gito, twigeze kwicara ahantu, arambwira amurutonda, arambwira ingene Imana yamuhamagaye, arambwira ngo ibi nibi sinshobora kubikora. Ariko uko iminsi igenda ikuranwa n'imyaka, nkabona ibyo bintu yambwiye uwo munsi byose agenda bivyura atani imyaka ya 20 irahera, kubera ibihe, kubera amafaranga, kubera icubahiro, byose akagenda abisukamwe amazi. Bibiliya iravuga ngo icyo warahiriye naho cyo kugirira nabi ntiwirahuza. Agakiza ko muri 2000 niko gakiza k'uyu munsi. Ugikenye Imana warayubaha, ugikenye Imana warayisenga, ariko uyu munsi ubuzima bumaze guhinduka. Ugica ushaka, unwica ushaka, uja ushaka, ibyo byaguteye ubwibone bwo mu mutima, byaguteye gusubira inyuma. Amwe birata ibikorwa bakoze kandi batarashika kumera, ibikorwa koze utabisozere uzoba wakoze ibipfuza. Niko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi wafashije benshi, urabera maze ubugingo bwawe nshuti uzobe wakoze ibipfuza. Nuzovuga ngo ishengero nije naryubatse, nuzovuga ngo igirize nije nayirihira, nutarangiza neza urugendo rwawe. Kandi agenda babwiye hasigaye intambuko nkeya tukinjira mu masezerano, nyamasezerano. Ndababwijije ukuri, abariko baragwana intambara z'agakiza nimuhumure, ndabona hasigaye intambuko nkeya, ndabona hasigaye intambuko nkeya. Haleluya. Hasigaye intambuko nkeya, abana b'Imana tugatambukira Kanani, tugatambukira mu gihugu cy'amasezerano, tugatambukira mu gihugu twabwirijwe kuva kera, icyo basogokuruza batubwiye, engikiriya kiriko kiratwegera. Nimuhumure, ufate Imana
Imana ihemba neza, Imana izoduhemba ubugingo budashira, Imana izoduhemba igihugu, izoduhemba igihugu nyagihugu. Haleluya. Nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera. Abantu bariko baratakaza ukwizera muri iki gihe cyanyu. Kugira ngo uronke umugabo bigutesha ukwizera. Umugabo ninde yakubwiye ko abantu bose Yesu azoza bararonsa abagabo? Ninde yakubwiye ko abantu bose bazoza bararonsa abagore? Ninde yakubwiye ko abantu bose bazoza bararonsa abana? Ninde yakubwiye ko Yesu azoza abantu bose bararonsa ubuzi? Azoza ibintu bimeze ukunyene bikimeze, ibintu bikivangatiranye ukunyene, ibizamba y'Uwiteka izosamirana. Ndagomba ngo igihe cyose yosamirana, wowe uri mu bwinshi bw'abantu, Imana izoguseleksionemwo. Robo shide baya, Imana iziguseleksionemwo. Niba uri muri bisi yuzuye abantu 100, wewe wuzuye amavuta y'Imana, wuzuye ubwiza bw'Imana, inzamba y'Imana, mwe muyera samiranye ku bicu, inzamba uzoyumve mu bambere. Bibiri iravuga ngo uri mu muzuko wa mbere arahiriwe. Navuga ngo nzokwicunguza amaraso yanjye ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye, nzokwicunguza amaraso yanjye. Amaraso yawe umenye ko nta mpwemu yera azoba hari. Uwo munsi inzamba y'Imana izovuga, mpwemu yera azokwimugwa. Abantu bazoba bameze nk'ibikankara batagira mpwemu yera. Ibikunaniye uno munsi uzobishobora udafise mpwemu yera wewe. Muhagarare neza, hasigaye amasaha makeya. Ndabona urushinge rwo mu buryo bw'imwemu ruguma gwegereza. Sindiko ndabatera ubwoba, ndiko ndababwira icyo Imana yabambwiye kubabwira. Yambwiye ngo ndababwire ngo nimutegure imitima yanyu, ibihe biri imbere ni bibi. Ibihe biri imbere ni bibi. Hagiye kuza ibihe ikizogusova ari amaraso ya Yesu. Hagiye kuza ibihe bigoye, ibyo wakoze mu ibanga, ibyo wakoze mu bwihisho, ibyo wakoze mu ijoro mu gicuku, ijisho ry'Imana rirakubona. Ibyo ukora wihisha, ibyo ukora winyegeje, ijisho ry'Imana rirakubona. Igihe kirageze aho Imana igiye kwerekana ubuzima bw'abantu. Muri 2015 na 4 mu mpera gutyo, Imana yigeze kunyereka iyo abantu baja iyo bapfuye. Yanyeretse ibintu bibiri. Inyereka iyo abantu baja iyo bapfuye. Mbona abantu mu nzu y'Imana narinzi nk'abantu bahambaye. Mbona ikintu kimeze nk'ikimashini gisya cyakumurira indani. Mbona bagaterura umuntu narinzi ngo ni pastor ahambaye. Nkabona bamutereye muri ico kintu kizunguruka cyakumuriro. Nkabona nikimutinye ngo ni kubera ari pastor. Gutinya ngo ni kubera yuko uba uri muri repentance. Umuriro ntuzogutinya ngo ni kubera uri muri repentance. Abantu barafashe amazina y'amadini bakomokamo bayahagararamo. Idini ntirizokuvugira imbere y'Imana, ntihazoseruka idini. Haleluya. Iyo bandiko ndababwira ubutumwa bw'ibifadika, muba mwasaze mwagurutse mu kirere, ibiseke biba byuzuye amafaranga ngo turavyemeje turavyakiriye, biba byuzuye amafaranga. Kuko ndiko ndakubwira ubuzima nyabuzima, ndiko ndakubwira ubuzima nyabwo. Wasinziriye bati twarabyumvise basubuka. Biravuga ngo nkuko byari bimeze mu minsi ya Nowa, niko bizomera mu minsi ya nyuma. Barajya, baranywa, bararongora, bararongoza, barubaka, ntacyo bari babuze. Ngo uwo munsi ubu biragiturumbuka.
akabona usa neza, akabona uri smart, ntacyo bitwaye kuba mwiza, nanjye sindabyanse, ubwiza nawe ubwanse, ariko ubwo bwiza, iyo nzobe, ubwo burebure, ubwo bunini, uyo muryango wawe, ndakubwigije ukuri, hari hano utazokurenganya. Ikizohakurenganya n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Usijidanganye, Imana ntigigiturire. Ibyo urabikora nayo ikicecekera, kandi ibyo ukora byose irabyandika, ifata amanote, ifata amanote, ifata amanote, ifise abakarani batihenda. Haleluya. Ifise abanditsi batibesha, bandika akantu kose ukora, akantu kose ukora. Haleluya. Imana yambwiye ngo ndababwire abariko barakora neza, igihe kirageze ngo bahabwe ingororano. Ako koko mwamukumvise, igihe kirageze cyuko abantu bariko barakorera Imana neza bagiye guhabwa ingororano nziza. Ntabwo bagororera umuntu atakoze, bagororera umuntu yakoze. Ingororano yawe iri ku meza y'Imana, ingororano y'agakiza, yo gukiranuka, yo kwezwa, iri imbere y'Imana, iri ku meza y'Imana. Iyo ngororano abana b'Imana bagiye kuyihabwa. Haleluya, haleluya. Nibande bifuza kugororerwa n'Imana ngo bazamure ibiganza byabo. Harageze ngo Imana ikugororere gukora uzi ibintu wihanganiye. Ubu nawe uri mu babosi nk'abandi, ubu ugendesha imodoka nziza nk'abandi, ubu ufise inzu nziza nk'abandi, ariko kubera agakiza karakubwiye ngo byose urabyemererwa, ariko si byose bikugiriye ikimazi. Ibitakugiriye ikimazi bireke. Imana rero yarabibonye, igiye no kuguha ibyo warondeye, ni wabironka, wayirutse inyuma ni wabironka, kubera ko wase guhemukira Imana. Imana igiye kubiguha, igiye kubiguha, ariko uhagaze gute? Haleluya. Ndabaremesheje mwihangane mukorera Imana. Hari igihugu cy'uburuhukiro, hari igihugu cyo kuruhukiramo. Hari ahantu Imana yateguye mu gihugu cy'uburuhukiro, atari uburuhukiro bwo ngaha mu isi, ariko ari uburuhukiro bw'Isiyoni. Pawulo aravuga ngo nagwanye intambara nziza, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo, kandi si jewe jenyene nzogihabwa, n'abandi bose. Haleluya. N'abandi bose bakunze ukugororoka bazohabwa kuri iyo mpera. Nimba hari umuntu Imana yahamagaye imukuye mu byiza, ni Pawulo. Ariko kandi nimba hari umuntu yakoreye Imana mu mibabaro, ni umugabo witwa Pawulo. Bibiliya iravuga ngo yakubiswe ingage, akubitwa ibimoko, ubwato buraturika, yaraye mu idamba, yaraye mu mibabaro, yaraye mu murusha cyane, ariko ibyo byose ntibyigeze bimukura ku Mana. Ko abantu muri ko murava ku Mana, muri ko murava ku Mana ngo muje. Erega kuba ku Mana so kwicara hano, bashobora kuba kwicara hano wicaye hano, ariko Imana utakiri kumwe nayo, waratandukanye n'amasezerano yayo. Haleluya. Wibisigaye mbikiwe igitsibo. Reka mvuga kaka, ni message narayihawe muri iyi ndwi ngo ndayihe ishengero. Imana yarambwiye ngo abantu bafise ibintu bahombye kubw'agakiza, bakabihomba kubwo kubaha Imana, bakabihomba kubwo gusenga, kandi bari bafise inzira nyinshi zo bibahesha bakabibura. Abo bantu Imana igiye kubibaha bakiri hano. Ntabwo mwumvise neza. Abo bantu Imana igiye kubibaha bakiri hano. Ko wagwanye intambara yo gukiranukira Imana, ntiwacobogora, ntiwatakaza ukwizera, ntiwava mu masezerano, ugashishikara guhagarara mu kuri no mu kugororoka. Ico Imana shirajya mu giseke, ndiko ndagaza umunyaruzo. Imana iguhezagire cyane. Ico Imana
itaguhaye ururiya munsi muri kiriya gihe, muri uyu mwaka w'imiyaga n'imipfunda, ibi bihe biteye ubwoba, Imana igiye kugukuramo ibiguhe. Ikintu cya mbere Imana yambariye narakibabwiye ejo, Imana igiye guha ingororano ya mbere, igiye guha abakiranutsi n'amagara meza. cyo ntabwo mucumvise cyane. Ingororano ya mbere Imana igiye kubaha mwebwe muri ko murakiranuka, mwebwe muri ko murasenga nk'uko Imana ishaka, igiye kubaha kado yitwa amagara meza. Vuga ngo amagara meza. Muri wowe Imana igiye gushyiraho ikintu cyo kugukingira ubuntu bw'ubugwaragwara, kuko ntiwayimaramara. Pawulo aravuga ngo ndiko ndasukwa n'ibisukwa ku gicaniro, nagwanye intambara nziza, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo, mbikiwe ikamba. Igitsibo cya mbere Imana igomba kubashyira ku bitugu, bakobwa, abasore, ba mama, ba papa muri hano, cya mbere, ikamba rya mbere Imana igomba kugushyira ku bitugu ni ikamba ry'amagara meza, ry'ubuzima, naho utangatanzwe impande zose, wumve ngo Imana igomba kuguha amagara meza, igomba iyungurure mu mubiri n'utugwara abaganga bakubwiye ko turiyo, igomba ituyungurure idukureyo, kuko niyo mpera Imana igiye kuba guhereza ya mbere. Abantu bariko barasenga, bariko barakorera Imana, bariko barezwa, bariko baratungana. Urabizi kugororokera Imana ukeza ugatungana, ariko ukaba ufise imisonga mu mubiri. Icya mbere Imana igiye kuguha kado ya mbere ni amagara meza. Bwana sifiwe. Ni amagara meza. Bucarejo ariko gatandatu umuntu yanyandikiye, umukristo ngaha ari mu bitaro, aranyandikira arambwira ngo pastor ndaremvye, ari bungenze, barambwira ngo umwana munda, abaganga bambwiye ko yicaye, kandi ndumva mfise ubwoba ko nshobora gupfa. Ko yambwiye numva ndamutwenze mu mutima, ijwi ry'Imana rirambwira ngo mubaze ati mu masezerano ufitaniye n'Imana muri uyu mwaka harimo isezerano ryo gupfa. Ibyo Imana yakubwiye byose warabibonye? Arambwira ngo ya ntabyo nabonye. None kubera kuvuga urupfu Imana itavuze urupfu? Namubwira ati tekana, Imana irajiroranye. Haleluya, haleluya. Nashengeze muhira, kwanza tukiri hano ejo mbona aranyandikiye duheje gusenga, arambwira ngo zigitangaza cyabaye, ngo abaganga bahejeje kumpima, bambwiye yuko abana bahindukiye. Afise abana babiri mu nda, bari bicaye, ngo abaganga bambwiye yuko bahindukiye. Ijambo natuye ryahindukije abana bari bicaye. Ndagutangarije ari ibintu byari bimeze nabi, kubera ko wihanganye Imana igiye guhindukiza. Wowe watura ibyo bintu gute kandi atari ibyo Imana iriko iravugana nawe? Kubera iki watura amajambo y'amagoyigoyi y'amanyantege nke, kandi Imana yavuganye nawe bikomeye izokorana nawe muri uyu mwaka? Yatubwiye ngo uyu mwaka uragoye, ngo ariko izotugendesha hejuru y'imiyaga nk'ingukuma. Ayo yandi majambo wumva kubwira ko bidashoboka n'ay'abadayimoni, nimba uriko uragororoka uzogendera hejuru, ugendera hejuru y'imiyaga, hejuru y'imiraba, hejuru y'imipfunda. Semeni haleluya. Nimwakire ubu butumwa n'ubutumwa bwanyu nahawe kububaha. Abari ku murongo mwiza w'Imana yabahaye amagara meza. Yabahaye iki? Amagara meza. Ingororano y'amagara meza. Nagasonga kazokubita uzukabwire ngo jewe sindi uwo gupfa. Muri jewe hatekeyemo Imana, muri jewe hatekeyemo Kristo, muri jewe hatekeyemo ubuzima. Ivyo ni bikanganyoni, si ivyo kungirira nabi. Muri jewe hatekeyemo ubuzima.
ikindi kigira kabiri kiyensoza icyo sinari nakivuze cyocejo kigira kabiri Imana yambwiye ngo ndababwire ko mwayubashe kandi ntuhave wumvira ibintu mu kivunga ngo wumvire ibintu muri rusange. Imana izi ibintu izi abibibwira izi bene byo. Imana niyitiranya amazina, Imana niyitiranya amazina, irazi nyene ikintu ivuze. Ikintu kigira kabiri, bariko barihangana, bariko baragwana intambara y'ukwezi no gutungana. Yambere ngo ndababwiye ibemere kuzobaherezo ryiza ry'abana b'Imana. Iherezo ry'abana b'Imana kandi bivuge muke tumve nyene byo Imana yavuganye nawe. Komeza wihangane, komeza ugororoke, yemeye kuzokujana mu ijuru. Yemeye kuzokujana mu ijuru, mwicarane nayo ku ntebe ngo ba Yesu abe yicaye hano, nawe wicaye hano, Imana yicaye hano, hariya hirya hari ibinyabugingo n'abakuru 24 nawe wicaye hagati imbere y'Imana kuri table d'honneur, zo wicaranye n'Imana. Abariko barakiranukira Imana nimwakira iryo herezo Imana yagemeye kuri baha. Ntabwo mubyumvise muzamuye haleluya. Iherezo ry'abakiranutsi mugiye kuri bamo. Nimwakire kuzopfa nk'uko abagororotsi bapfa. Biravuga ngo hahigwa abapfa bapfira mu mwami kugira ngo baruhuke ubutame bwabo. Nimwakire kuzopfa nk'abana b'Imana. Nyumviriza nakubwira, ntabwo uzokenyuka. Naho byoshigukishwa n'imodoka izokwica Imana yaguteguye. Naho umva mwarabonye ibintu byadutse hariya muri Amerika, wagasigara inzu y'umukristo. Namye nibaza ngo yobari montage, kumbe si montage, nibyo. Kuko nyene ijyanzu yarafashe mikro imbere y'abanyamakuru ashinga intahe, umukristo yubaha Imana. Inzu zose zirasha ariko inzu yiwe isigara hagati. Kenda nizi ngo bari montage bakoze, ariko nivyo. Imana izoguhereza byiza, iri guhane n'abana bawe. Tekereza mwicaye mu ijuru muri ku meza y'Imana n'abana bawe muri kumwe, n'umugabo wawe muri kumwe, n'abavyeyi bawe muri kumwe, famiye yawe muri imbere y'Imana. Ko wagororokeye Imana, Imana nayo izoguha kado yo gukiza umuryango wawe, ikize famiye yawe, ibaha agakiza. Iryo jambo si ubuhanuzi buhambaye, iryo jambo si ubutumwa bukomeye. Nuriya muntu adashoboka biciye kubera wewe, biciye kubera agakiza kawe, izomuha agakiza. Mwicarane mu ijuru mujane. Imana ivuga ngo ni kado ndaguhaye, ndakwicarikanye n'umuryango wawe, ndakwicarikanye n'abavukanyi bawe, ndakwicarikanye na papa wawe, ndakwicarika reka muri iki kindi kado yindi gira kabiri, gira gatatu, ni agakiza kagiye kwa murabona kujya haduka umuriro wa Nyakanga ku musozi, ni kugiye kubona muri famiye yanyu haduka agakiza. Abantu bakizwe, abantu babohoke, abantu bakire Yesu, babandi bari barabaye ibinani, babandi bari barananiranye, baze gukizwa, baze mu nzu y'Imana. Icyo murakizeye kandi Imana irakibakoreye kubera ko wagororokeye Imana. Nawe igiye gutanga ukugororoka mu muryango, igiye gutanga agakiza mu muryango, igiye gutanga agakiza muri famiye y'iwanyu, n'abasogokuru n'abasogokuruza. Baze gukizwa baje bukabando mu ndangiriro
mu ndangiriro naka yagiye, mu ndangiriro yahungiye, nanjye ndaje muri icyo gihugu cy'uburuhukiro. Semeni haleluya, mwanyemera mugatera haleluya. Ako gakiza kaje giturumbuka, Imana igiye kubafata mpiri giturumbuka. Iyo ni kado igira gatatu Imana igiye kubaha. Izoguha amagara meza, izoguha iherezo ryiza, yongera ihagakiza abiwanyu, abana bawe, bakuru bawe, batoya bawe, abakomoka iwanyu. Nigisanira naco niki, bazokizwa biciye mu gakiza waronse, bazobohoka biciye mu gakiza. Reka mvuge ikindi kintu, ugiye kubona n'abantu b'abarozi bo mujyango iwanyu bakizwa iri jambo ntabwo muryumvise. Bakizwe mwarimu muzi ko ari umuntu adashoboka, abantu bose bazi ko ari umurozi. Mubone yikoreye uburozi arabuzanye mu rushengero ajya bwikoreye. Nyereka iyo Mana yanyu, hajya ni mwarimu muzi ko ari je nabishe nabi, bijya byose vyononeka iwanyu nije nabikoze. Nimunyereka aho hantu mwahungiye, nimunyereka aho hantu ubuzima bwanyu bwakiriye. Baje bikoreye amarozi, baze bikoreye iby'ubupfumu byabo, babizane babishire imbere y'ibirenge by'intumwa. Haleluya, haleluya. Twozamura haleluya, sema haleluya. Haragakiza gashitse mu rugo rwawe, ndaguhanuriye mwaya amavuta mu izina rya Yesu. Haragakiza kinjiye mu rugo rwawe, mu muryango wawe, haragakiza kinjiye, haragakiza kinjiye. Kandi ico wari waragisavye Imana irakigukoreye. Ntabwo nyumvise, singomba ngo mvuge byinshi nk'uyu mwana, biragomba ngo mvuge ikintu umuntu nanyene kucumva hitira caki. Imana itanze agakiza, Imana imuritse umuco. Iyo niyo kado igira gatatu Imana ibagemuriye. Abamarayika baje bayikoreye mu muryango, abamarayika baje bayikoreye mu bana bawe, abamarayika baje bayikoreye ku mugore wawe no ku mugabo wawe, abamarayika baje bayikoreye. Haleluya. Reka mvuge ikado ya nyuma igira kane, ni kado y'igikundiro. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli Imana ibaha kurabwa neza ku munota wa nyuma. Imana ibaha kugira gute? Kurabwa neza ku munota wa nyuma. Imana nayo yavuganye nawe, igiye kuguha igikundiro no kurabwa neza ku munota wa nyuma, ku musegonda wa nyuma, ku kazi kawe, mu babanyi bawe, ku bakoresha bawe. Ubone bagukunda utazi igitumye bagukunda, ubone bakuvuga neza utazi igitumye bakuvuga neza, ubone bakugurira amamisyo utazi icyo avuyeko. Semeni haleluya. Imana ivuganye nawe, iri jambo ryakire, ni ijambo ry'ubuhanuzi kuri wewe ko wagororokeye. Imana iguhaye kurabwa neza. Abantu bahora bakakuraba ikimyori murakizi, ukabona bakuraba ibimyori, ubagiye kuraba igisho giza, bakuraba igisho giza, bakuraba igisho giza, bakuraba n'igisho giza, bakuraba n'amahoro, bakuraba nyagasuzuguro, bakuraba nyagakengere, bakuraba. Umva ngo Imana ibaha kurabwa neza ku banyegiputa. Iryo joro rya nyuma Imana ibaha kurabwa neza. Imana nanje yambwiye ngo ndababwire ko mwagwanye intambara yo kugororoka, namwe Imana igiye kubaha kurabwa neza. Abapapa bari hano mu ngo zanyu murabwe neza, abamama bari hano mu ngo zanyu murabwe neza, abasore bari hano murabwe neza, abakobwa murabwe neza. Ibyo byumvise mukomeye Imana amashi mugatera haleluya. Birabaye kandi Imana
imana irabikoze, ibikoze nk'imana, ibikoze kugira ngo yiyubahishe, yerekane yuko ari kado yaguhaye, yerekane ko ari kado yaguhaye. Somane haleluya. Umva, ubone umukoresha wawe araguhamagaye akubwiye ngo ku mucara wawe nawe ndaguhemba, uyu uku kwezi ndakugwijije na kabiri, uku kwezi ndakugwirije. Twazamura haleluya. Nimba udandaza, nimba uri umurimi, nimba ikintu cyose ukora, imana igihaye isura nziza n'ishusho nziza. Muri uku kwezi kwa mbere mugiye gutangura ibyo kubibona, ukunye tukiri muri uku kwezi kwa mbere, iyi minsi isigaye ku kwezi guhere, ibyo mugiye gutangira kubibona. Sema haleluya. Imiryango itahora yumvikana, imiryango itaganira, ubagiye kwicara hamwe baganire, ubagiye kwicara hamwe bagiranira ubumwe, bagiranira ubusabane. Imana ibwira abanyegiputa, Imana ibwira abanyegiputa, birabategeka, bafata ubutunzi bwabo babuhereza Abisirayeli. Imana ibaha kurabwa neza ku munota wa nyuma, umuntu akagenda akabwira umunyegiputa ngo ntiza iyo costume yawe nziza y'urubanza, me ntiza iyo mvutano yawe nziza y'urubanza, ejo mfise urubanza, akayimuha. Imana irababwira ngo mugende mubaka ubutunzi bwabo, mwirihe imyaka mwakoreye ubusa. Mwirihe imyaka mwakoreye ubusa. Umviriza, subiye mwirija. Imiryango yari yaratandukanye, umugore n'umugabo bakabana mu rugo umenga ntibabaye, bakararana mu cyumba kimwe umenga ntibari kumwe. Imana igiye gusura gushiraho bwabo. Twazamura icyubahiro kuri Yesu. Irakomeje kuduheka, irakomeje, irakomeje kuduheka, nabwizige. Irakomeje kuduheka, irakomeje, irakomeje kuduheka, nabwizige. Irakomeje kuduheka, irakomeje, irakomeje kuduheka, nabwizige itururutsa. Irakomeje
gatoya mugwe muhagaze mwese abicaye muhagarare abicaye mwese muhagarare haleluya 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 abumva ko Imana igiye kubagororera neza nibazamura icyubahiro mu mwami my God uyu n'umunsi utazokwibagira mu buzima bwawe Imana igiye kukugororera ubuzima bw'iteka ubuzima ari ndi muze hano tuzinire nyine tumara twigiye twitahire muhira umuririmbyi wese azihane yumva bikeneye gutambira Imana haleluya turagomba dukora kandi Imana izotwibukirako tugeze no ku manga y'urupfu ivuga ngo hari umunsi hari gitondo hari umurango hari itariki hari ukwezi wakoze akantu gakora ku mutima sinzi ingene ubyifatamo sinzi comportement yawe uza kwikomportamo uyu mwanya sinzi position ufata sinzi ariko kora kana Imana ivuge ngo uyu muntu chafisa regitazi nanje ngiye kumuhica dafisi ntabwo muvyumvise nanje ngiye kumuhica agize gute adafisi